kwitwa Florentino Perez, aravuga kandi kwitwa Vinicius Junior, aravuga kandi kwitwa Kylian Mbappe, aza kubavuga cyane cyane wanashaka no kubusatirizi butandukanye bwino equipe itwara Madrid, ariko cyane cyane uvuga ngo yisungano uvuga ngo kuno kwitwa Kylian Mbappe uvuga agiye kuba avuga amajambo akomeye ingene uvuga ngo witwa Kylian Mbappe agiye kuba yoshobora kubafasha mu nkino uvuga ngo zikomeye n'ingene yoshobora kuba yiga gukorana no uvuga ngo n'uwitwa Vinicius Junior. Mu majambo yavuze amwe mu majambo yavuze witwa no uvuga ngo kamusaba Benzema n'amajambo menshi yavuze ko tugaduhe wanashaka ku majambo uvuga ngo avuga ko n'ubusatirizi bw'ino equipe ya Madrid, ariko kandi yisunga cyane cyane kuwitwa no uvuga ngo Kylian Mbappe aho yavuze amajambo ati Mbappe ni mwiza ino sezo, ati ni mwiza gutsinda ibitsindo si ikintu gishasha kuri we, ati muri equipe ya Paris Saint-Germain yarabikoze, muri Madrid azotsinda vyinshi. Ibe twiteze kuri Kylian Mbappe nuko atsinda ibitsindo, Real Madrid uramukeneye cyane, kandi hari n'inkino akwiye kubikoreramwo nka Liverpool, Atletico Madrid n'indi migwi itandukanye kuko ni migwi izibira cyane. Ati Mbappe asaba kwihuza cyangwa asabwa guhuza na Vinicius Junior. Ico Real Madrid urindiriye kuri Kylian Mbappe nuko ati nico uno mwanya, ati uco urindiriye kuri Kylian Mbappe nuno mwanya nukuzana Champions League, ati akeneye Vinicius Junior n'abandi bakinyi nuko biri. Ati ndakeka yuko Vinicius Junior, Mbappe na Rodrigo ntibariko barakorana, ntibariko barakinana bibereye cyo kimwe n'uwitwa Jude Bellingham. Ati bakwiye kuganira, umwe nuwo gutsinda ibitsindo, uwundi nuwo gutanga imipira ivamwo ibitsindo. Ntidukwiye gusaba Jude Bellingham ngo asinde ibitsindo kuko nico gituma Mbappe ahari, cyangwa ngo Mbappe aje ku 10 kuko ni ya Jude Bellingham. Ati bano bakinyi bose bakwiye kuganira, Mbappe n'umukinyi mwiza cyane ariko asabwa kwibanda cyane kuri ibihe gukorera Madrid uba umukeneye kuko afise byose bisabwa ngo abikore. Houston sinje kugaruka amajambo ngo se kwenda yasubimwe biriya, ariko ndakeneye wewe uze kuba umwihwezo, uze kumbwira ruvuga ngo ibitandukanye ku majambo ruvuga ngo witwa ruvuga ngo azi kwitwa kandi Benzema aciye muri equipe itwara Madrid, ayifasha gutwara ikombe bitandukanye za Champions League, abafasha gutwara nuvuga ngo za La Liga, abafasha gutwara za Super Coupe, abafasha bitandukanye yongera cyane bitandukanye nuvuga ngo nko muri equipe Olympique Lyonnais n'umukino uvuga ngo muri Real muri equipe itwara Madrid yanatwara Ballon d'Or. Ano majambo Houston yavuze akava ku busatirizi cyane cyane akava kuri Kylian Mbappe, akavuga yuko ategerezwa kuba yibanda ukinana n'uwitwa Vinicius Junior, akibanda kandi ukinana na ba Rodrigo n'abatakora kinana neza n'abatakora Jude Bellingham, akavuga neza kandi avuga ati Kylian Mbappe n'umukinnyi gutsinda ibitsindo ntimusaba kuza gutsinda kukina ku nimero 10, ati Jude Bellingham kandi ntimusaba kuza gukina nimero 9, ati ibintu bitandukanye. Ndakeneye uze kumbwira ko no majambo ngene wayatahuye n'ingene toshobora kuba turabona ibiko yaboneka muri equipe ya Madrid, utizo kubana shaka wifatanya n'ibiko biraba muri equipe itwara Madrid nimba vy'ukuri witwa novuga ngo kamusaba Benzema yo yavuze yo amajambo ruvuga yo bayumvikana canke yo yavuze mu nzi atari nziza. Nibaza ko ikintu kari Mustafa Benzema yavuze yanse vya bintu byo kumbati kuri ko siko gukeneye kuvuga. Uranyumva? Yego. Mvume ngo mikro hari ukuntu itari kiranyorohereza. Ubu ni sawa. Nizere ko niko ndumvikana neza. Nibaza ko ikintu kari Mustafa Benzema ashoye kuvuga ntiyagombye guca ku mpande canke ngo aca hariya nino, yagombye kumenera uruda kugwara. Ni kenshi tumaze igihe tuko turavuga ibijanye na Mbappe ndetse na Vinicius Junior, ifatwa rya Mbappe mu mugore wa Madrid ritandukanye n'irindi ifatwa ry'abandi bakinyi bose mu mugore wa Madrid, kanatsinda nta mukinyi n'abakinyi bake batidogera ino ntwaro ya Xabi Alonso mu mugore wa Madrid. Jude Bellingham wumva ko ari karidoga, Vinicius Junior wewe byari ibintu birenze cyane kuruta uko ukumva abandi bose ko ari doga ba Endrick bakidoga n'abandi muri rusange, ukumva hari ukuntu ko bari dogera intwaro ya Xabi Alonso muri no mugore wa Madrid bitandukanye na Kylian Mbappe. Ndibuka amakuru twakoze ryari Mbappe wowe twamwita nk'umwana wa Xabi Alonso, kuko biragoye ko Mbappe yoza akavuga ati ngo Xabi Alonso ngo amakosa ndamutora naye, kuko niwo muntu wenyine mu mugore wa Madrid abayeho ubuzima bwiza ku ntwaro ya Xabi Alonso, niwo mukinyi wenyine muri Real Madrid afite ubuzima bwiza kuri no ntwaro ya Xabi Alonso. Rero nibaza ico Karim Mustafa Benzema agerageje kuvuga, yego kirafisemo kuri
nko ku bice nka 80%. Kuko no musi Mbappe atandukanye n'ubundi buryo bwose umukinyi wese yaje mu mugore ya Madrid. Uko Vini yazanye mu mugore ya Madrid gutandukanye nuko Mbappe yaje mu mugore ya Madrid. Mbappe yaje mu mugore ya Madrid anyotiwe cyane muri no mugore ya Madrid, kandi yaje mu mugore ya Madrid asanzwe afise izina giyiwe aho rigera. Bitandukanye nuko Vini yaje. Vini izina giyiwe uko rimeze no munsi, uretse yuko harimo ibikorwa byiwe byinshi, ariko harimo n'uruhara rwa Real Madrid. Nivyo Vini ntiyaje mu mukinyi mubi, ariko izina giyiwe hari ubukomezi bwagiye kuyongera ko inyuma yuko amaze gushika mu Real Madrid. Ariko Mbappe yabaye nk'umustar, yamaze kubaka izina giyiwe aryubakwa muri AS Monaco, araronderwa aja muri Paris Saint-Germain, akomezaho kuryubaka aja muri mu Bufaransa muri Les Bleus, arakora ibitangaza bikomeye cyane ku myaka yiwe 18 atwara n'igikombe ciwe ca mbere c'isi ari kumwe n'umugwi w'Ubufaransa. Biboneka ati rero Real Madrid bagiye kurondera umustar bashira mu mugwi wabo wa Real Madrid. Ariko Vini hari ubustar yagiye kuronka amaze gushika mu mugwi wa Real Madrid. Ego Jude Bellingham yaje ari umukinyi afise ibyo amaze gushika ko kanatsinda, Real Madrid igiye kumurondera ibumubona mu bushobozi ashobora kuza agafasha mu Real Madrid. Ariko hari ubwamamare busa n'ubwiyongere ko gusumba uko yarari. Hari ubukomezi yagiye kuronka gusumba uko yarari. Bitandukanye rero nuko Mbappe yaje. Rero Mbappe amaze gushika muri no mu Real Madrid, hari ukuntu yamaze kwibona. Hari ukuntu yashise yibona ko Real Madrid abandi bakinyi bose bategerezwa kumwiga ko gusumba uko we yobiga ko. Vini ategerezwa kwiga ati Mbappe ameze uko gusumba uko Mbappe yokwiga ati Vini ameze kugira ngo binyorohe gukina. Yego. Bisabwa yuko Rodrigo Jude Bellingham Burundi mukinyi wose ari mu Real Madrid ategerezwa kwiga Mbappe ubujya kina gusumba uko Mbappe yokwiga uko Real Madrid yabasanze bakina kugira ngo nawe yige ukuntu yokwiadapta muri zero style doje zabo yabasanganywe. Hagomba pe kuri bwa bustare bwiwe yumvise yuko muri rusanga abakinya sinze muri Real Madrid ari bategerezwa kwiga uburyo Mbappe we agendamo kugira ngo nabo nyene bagende muri bakurikize inzira Mbappe karagendamo. Rero novuga ati rero ikintu kari Mustafa Benzema avuze je kubwanje ndagifata nk'ikintu cyo Mbappe ategerezwa kugerageza kwiga ati Vini amezuku akintu kuko kanatsinda Mbappe gishika mu Real Madrid. Hari kuntu kenshi twakunda gusanga ugasanga ngo Mbappe na Vini na Jude Bellingham ukabasanga bose bahereye muri kote imwe hariya yubamba cyane kabisa, ugasanga niyo bahereye. Ugasanga Mbappe ni wa mukinyi rero wo ubwiwe yisangamo yuko mengo naje mu Real Madrid atakintu kiriho gishobotse ntaco bari bimariye. Je ntegezo kuza rero mu Real Madrid ndabereke yuko jewe nje nka solution ya Real Madrid gusumba uko yumva yuko hari n'abandi bakinyi bashobora kuza bagatanga visa mu gihe Mbappe adahari. Mbappe akumva negezo kumva yuko no kwa Vini nitahe ngo Vini ngo ndindire ngo Vini ngo abikore ngo amumupira. Mbona ko biteko biragenda neza, reka ndamusangeyo kanatsinda burya nticari n'ikintu kibi ya gukora novuga ngo mu buryo bwiza, kubera ko uravye na Rodrigo kuntu yakinana na Vinicius Junior canke kari Mustafa Benzema kuntu yakinana na Vinicius Junior. Hari gihe Benzema wasanga nawe nyine yagiye gufasha Vini kuri uriya ruhande ugasanga niye ariko arakinira kandi kanatsinda kenshi. Novuga ko yanabikora Benzema mugabo uburyo we yaca yideplace nawe mu kugira ngo asabe iyo mipira wasanga ari uburyo bushobora novuga espace mugabo bitwa Vinicius Junior. Neza urumva Mbappe ukabona ni wa mukinyi agerageza kwiba umva ego gukina n'ubwitange kwitanga ugakora mu vyose bishoboka kugira ngo ufashe umugwi wawe ni ikintu ciza cyane. Nkuko tubona no Jude Bellingham urabona ngo ati aragarutse inyuma gufasha ba myugariro, aragarutse gufasha aba milier bakina mu buryo bwo kuzibira. Riko uranyumva, ariko uburyo bikoramwo ni uburyo bwo gufasha atari bwa buryo bwo kumva ngo agiye kubanda bagenzi we. Mbappe uburyo bikoramwo ni bwa buryo usanga agiye kubanda Vini abuze uburyo kina yisanzuye kubera ko Mbappe yamaze kuza, ugasanga bimusavye Vini rero kumva yuko nimba ndamunye Mbappe amaze kunsangino birasaba ko je ndamubisa ngende nisange muri ziriya poste, ariko atari bwa buryo bwo kumva ngo ngiye gufasha Vini ko nabonye byamunaniye ngo ngende ndamufashe. No rero nibaza yuko rero ikintu kari Mustafa Benzema yavuze Mbappe ategezwa kumva yuko nivyo n'umustar aje mu Real Madrid kanatsinda arasumba izina giyiwe hari ukuntu riri hejuru gusumba amazina ya ba Vini ndetse na ba Jude Bellingham, ariko arakwiye kumva ati sindi mu Real Madrid nk'umugwi nk'umukinyi numva yuko ndi vyose kuri Real Madrid, ariko numve yuko mfashanyije na bagenzange twashobora gutanga ibintu vyinshi cyane kandi bikomeye ku Real Madrid. Rero Mbappe kumva ati nivyo ndi wa mukinyi mfise ubwo bushobozi bwo gutsinda, ariko hari abandi bakinyi bahari mu Real Madrid bafise ubwo bushobozi bwo kumfasha kuronka ivyo bitsindo vyinshi cyane bishoboka. Rero
ikintu akantu kagahaze kakiri mu mugwa Real Madrid ni kwa kuntu kumva yuko ati je ndumwe ndenza abandi nubwo noshaka gukora ibimeze uku nzi neza neza ko Zabi Alonso adategezwa kunkurayo ariko bitari ko biragenda neza nubwo noja kumubanda Vini sinumva ko Zabi Alonso yoshobora gutahura ko je nabaye intambamye kuri Vini ahubwo bayumva neza neza ko Vini ari bategezwa gusohoka agakugwa hanze kugira ngo bikunde ko jewe nkina nisanzuye niyagoye ugasanga rero biko biratera intambamye ku busatizi bwa Real Madrid. Mbappe yamaze kwitahura ko ari wa mukinyi vyose kuri Real Madrid gusumba uko yokumva yuko afise igikorwa cyo gufashanya n'abandi kugira ngo batange vyose ku mugwa Real Madrid. Namajambo meza cyane gose yavuzwe na Karim Mustafa Benzema navuga kuri Kylian Mbappe ndetse n'abandi bagiye batandukanye no mugabo yavuze no majambo ubona ko asa naho menga agomba kuvuga cyane ku mugabo witwa Kylian Mbappe ati ni mukinyi mwiza nibisanzwe kuba zagatsinda ibitsindo kuko yarabikoze muri Paris Saint-Germain ndetse no muri equipe ya Real Madrid yarabikoze mugabo Real Madrid baramukeneye muri action zikomakomeye nka Champions League ndetse niho novuga ngo bamuteze kwera ko bize ko azobazana igikombe cya UEFA Champions League ati turamukeneye ko azaratsinda ibitsindo mu match akomakomeye nk'imatch kinwa na equipe ya Liverpool canke Atletico Madrid kwera ko nizo equipe zikunze gukina zizibira cyane akavuga ngo kugira ngo binakunde kanatsinda jenga Karim Benzema no muhimanura ivuga ngo arasabwa kwihuza na Vinicius Junior bagakinana neza ego bagakinana neza nivyo bashaze kuvuga ati habe kombinezo muhuze mu kibuga n'ibindi vy'indani kandi hatandukanye mbere arazi cyo Vinicius Junior ashobora gufasha umusatirizi mu nimero 9 Vini yafashije Benzema kuba mwiza twara Ballon d'Or neza cyane Vini yafashije Karim Mustafa Benzema gukora vyiza twara ibihembo bigiye bitandukanye kanatsinda anaba neza muri Madrid kuko yahabaye ari kumwe na Cristiano Ronaldo cyana Gareth Bale hanyuma rero wa Vinicius Junior mwiza numugabo adasanzwe afise umutima mu bashura kugira reaction zigiye zitandukanye nkuko Karim Benzema yanabivuze ariko mugabo bigoye ko Vini ashobora kwisanga afise umutima wo kwikunda kuruta uko akunda bagenzi we twabibonye kenshi nivyo ushobora kuvuga ngo Vini arikunze yimye Mbappe mugabo ne action zimwe zishoboka kuko umukinyi nivyo ashobora kugomba gutanga amapasi mugabo arakina nawe nyine gutsinda ibitsina mu gihe abona afise ubwo bushobozi bwo kubikora muri ako kanya Vini yabaye umukinyi mwiza mugabo atigera yumva ko ari hejuru y'abandi bagenzi we oya nivyo kuri yo novuga ko bwa mbere na mbere ico Mbappe yanuwe na Karim Mustafa Benzema n'ikintu novuga nawe nyene Benzema zineza ngo nabaye muri club ya Real Madrid hanyuma ikindi kigira kabiri hari jambo rikomeye Benzema yavuze aravuga ngo nimba Mbappe ari umukinyi mwiza kandi turabizi ko afise ubwo bushobozi bwo kubikora natsinda ibitsina mu match akomakomeye yama match y'imigwi igoye kwinjizwamwe ibitsina ifise defense nziza kuko arabishoboye yarabikoze kanatsinda yabikoreye equipe ya Madrid nyene Karim Benzema hari yabikoreye imigwi yagira arakina nayo za Barcelona arabizibikorera buri gihe mugabo nabikorezo equipe nazo zizi kuzibira cyane za equipe ya Madrid babura mu ibitsina izo za Liverpool Vini yazironsemwe amagora arengane nimwe muri equipe novuga Vinicius Junior azi gutsinda cyane rero iki ni kibe mu manuro novuga ngo zishitse kandi zuzuye kandi Benzema zineza ngo nabaye muri club ya Madrid hanyuma Benzema yavuze ikindi kintu gikomeye aravuga ngo Vini Mbappe na Rodrigo n'abakinyi nivyo badakunze gukinana cyane cyangwa badakunze kuba bari kumwe mu kibuga cyane mugabo ubo bari kumwe n'umugabo witwa Jude Bellingham barakwiye kwicara hamwe bakagana kubera ko bagize ubusatirizi bwa equipe yitwa Real Madrid bakavugana eske hole yanje no yoroherezwamwo gute Mbappe je n'umusatirizi atsinda no vyoroherezwamwo gute Vini n'umukinyi afasha gutanga imipira iva mu itsino no bikora gute Jude n'umukinyi afasha kuba umutekano bajya basatirizi nko muri nimero 10 nanje no bikora gute kuko n'umwubatsi mwiza w'urukino yego hanyuma niba bikora gutyo bakavugana bizobaha kumenya ngo jewe Vinicius Junior ubundi kibanza canje kigarukira hano jewe Mbappe ni ntakora bino nza kuba ndengeye Vini jewe Jude ni naje gukora birya nza kuba ndengeye Mbappe canke Mbappe nakora bino aza kuba arengeye nukuvuga ngo umukinyi wese muri equipe yitwa Real Madrid yaba Jude Bellingham yaba Kylian Mbappe yaba Vinicius Junior yaba Rodrigo buri mukinyi wese afise icyama ari equipe adashaka kurengera mugenzi wiwe avuga ati wewe ubere gutsinda igitsindo nawe ubereye gukiriya amawukazi ijana ku ijana ni kinyene aravuga ngo rero jewe sindiko ndabona Mbappe agiye gufasha Jude ngo ngiye gukina kuri nimero 10 kandi abizi neza ko ikibanza cyane nimero 10 ari cha Jude Bellingham singiye kubona Jude agiye gufasha Mbappe kurondera ibitsindo nk'umuntu nimero 9 kandi abizi neza ko Mbappe ari we nimero 9 neza cyane ubundi rero ni jambo rikomeye cyo kubwanje numvise mwo filosofi dasanzwe rimbwira ngo kubera iki Mbappe tukubura ku kibanza cyawe wagiye gufasha ibindi bibanza
kandi tuzi neza ngo umuntu akina mu ico kibanza arahari kandi ariko agikina neza uri nimero 9 nimero 9 mugabo nimero 9 tukabura umuntu ashobora gufasha mu gutsinda ivyo bitsindo uhari uri nimero 9 kubera iki twumva Ardagira rero wagenda kwinjira muri Silva del Paso ngo atsinde ivyo bitsindo kandi uhari nibaza ko nimwe muri critique zikomeye zakorewe Mbappe mu minsi heze mu gisagara ca Madrid bakavuga ngo Kylian Mbappe rutina ari ibintu utari urashitsa n'ibintu utari kurakora na cyane cyane mu kibanza ca usanzwe kinamwe rero je ko bwanje novuga ngo ibiriko biraba vyose uko biriko biraba nemera ntashidikanya ko Kylian Mbappe rutina Vinicius Junior Jude Bellingham bafise mu ruhara kuko birasa naho mengabo ntibaza akamaro k'ivyo bashobora gukora mu kibuga n'ivyo baremewe gukora n'ivyo bakwiye gukora hanyuma kandi umwe wese acakora igikorwa ciwe avyumva neza ngo 100% ndiko ndagikora neza ku ruhande rwanje aha rero ndamera nk'ukuye mu Vini mu match zibiri ziheruka kubera ko Vini wewe yagerageje gukora ivyo akwiye gukora mu buryo akwiye kubikoramwo mugabo kandi bitigeze bibafikase kubera ko yasanga bamwe muri bagenzi batari mu bibanza vyabo bakabaye bakwiye kubamwo ndetse batari kubara nabikora no mu buryo novuga ngo bari bakwiye kubikoramo umunsi turumva ngo Jude Bellingham yabuze ibitsindo cyo ngo ni kubera iki nuko bwa mbere na mbere Jude hari ko arakinishwa hasa nahagiye hiyongeramo abandi bakinyi bagiye barahakipa hanyuma gaca haba ikimeze nka sirinombre bigaca bituma Jude adashobora kuronka ikibanza kibereye cyo gutsindiramo ibitsindo geno ndabire ni ryari Jude Bellingham ariko gutsinda ibitsindo bigira kuri 2 yego sinibuka neza izina ry'urukino mugabo ndibuka ubugiye yabitsinzemo yabitsinzemwe ari nyuma hajya Silva del Paso gatonya mugabo yabafise espace kuko abandi bakinyi babazimo haye cyo guteramwe imipira yashoye kwinjizamwe ivyo bitsindo byari byoroshe ko Jude Bellingham dushobora kubona direct atsinze igitsindo muri Madrid mu gihe Jose Rumato ahagaze neza mu kibanza cyane imbere icende bigatuma defenseur bagira ubwoba no kumuta hanyuma agatsinda ivyo bitsindo rero je kubwanje novuga ko nivyo Mbappe bizi neza ngo karite gutera imitwe ntayo mfise ubwo niyo mpamvu nzaragerageza gusura inyuma kugira ngo je yanje ibe efficace ntibagume bampa ibipira ndabihusha ku mutwe kubera ko baca batera amasatire menshi mugabo biragaragara neza ko style duje za Mbappe zica zifovya imikinire y'umugabo twa Jude Bellingham ndetse n'abandi bakinyi hagati bashobora gutsinda ibitsindo bakoresheje amashuti umunsi Federico Valverde afata ballon akaburana namwe bitira kubera ko abakinyi bamaze kwegera imbere gatonya kubera ko indani muri box andi bakabaye bahagaze nta mukinyi numwe hari kugira ngo bagore ubwo abakinyi baca begera imbere bakaza gufata Mbappe ahari hanyuma nibaza kumufata haca abasirinombe hagati mu kubera kugira ngo nako bice bituma wa mugabo bitwa Federico Valverde hahandi yahora aterera imipira kugira ngo atsinde ibitsindo bimusaba gusubira inyuma kugira ngo aje kwiterera inyuma cyane bikaba bitagishoka ko ashobora gutsinda ibitsindo Chouameni ni gutyo Jude ni gutyo n'abandi batandukanye mugabo bica vyorohereza umukinyi nka Ardagira kubera ko Arda wewe aca aronka opportunity zo gucisha imipira hagati agamba pe kugira ngo yiruke hanyuma Mbappe agaca aronka umwanya wo kumanza kwiruka agaca atsinda igitsindo rero ndabira imipira myinshi Arda Mbappe kugira ngo atsinde ivyo bitsindo yego ni imipira ubona ko Mbappe manza kwiruka ni miburi birakiha passes zibiri kugira ngo atsinde ico gitsindo ibiroje kubwanje novuga ko nko muri 9 n'ivyo mugabo hari ikindi gihe biba bikenewe ko muri 9 afata ikibanza ciwe hanyuma akarekera abagenzi bakokipa ibindi bibanza ubushobozi bwiwe ivyo byo ashoboye akabikora ivyo adashoboye abandi bakabimukorera rero nivyo Mbappe kurane gwanje ko yagutahura ngo ibitsindo byose nibiza kuva kuri jewe ni yabatari jewe ndabitsinze bagenzanje baraza kubitsina rero namajambo meze hano n'umugabo bitwa Karim Mustafa Benzema ubona ko namajambo yuzuye kabisa ndetse afise nica sigura novuga muri football ya equipe ya Madrid ya nuko kabisa bimeze kwitwa Kylian Mbappe rote ariko se amajambo yo navuze wanashaka witwa novuga ngo Karim Benzema yavuze amajambo akomeye yavuga kwitwa Kylian Mbappe yaravuze ariko kandi andi majambo yavuze kwitwa Vinicius Junior bamubaza ko yakoze ikiganiro kivuga muri equipe itwa Madrid harimo abakintu bavuga batandukanye witwa Karim Benzema yavuze amajambo akomeye yavuga ati witwa Vinicius Junior ashobora kuzotahukana uvuga ngo Ballon d'Or ivyo arabishoboye ivyo arabishoboye biragoye ariko arashobora kuzobikora ndasonga no majambo bati Vinicius Junior arashobora kuzotahukana Ballon d'Or ivyo arabishoboye ariko biragoye ashobora kuzogira iki biragoye yuko ivyo arabishoboye ariko biragoye ivyo azobigera ko igihe azotahura yuko abari mu kibuga gukina umupira w'amaguru gusa akareka ibindi vyose bisigaye ku ruhande nuvuga ngo subira mu majambo nyene bayumve neza yavuze ati Vinicius Junior
arashobora kuzotahukana Ballon d'Or ivyo arabishoboye atariko biragoye ivyo azobigerako